Nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze kuri rwa rubuga rwacu rwa rubuga rwanyu aho tudatangwa kugira ngo tubahe amakuru mashasha bagezweho ku mirongo y'urugamba ndavuga muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Nongeye kugaruka ndabazanira inkuru nziza ndavuga ku ruhande rwa Wazalendo ndetse n'abakunzi bayo. Nongera mvuga ati M23 bisa nuko bariko barayomora nubwo nayo kiragerageza gufata ibibanza bigiye bitandukanye. Uno musi nje kukubwira ku migwano yabaye uno musi birangira iyi Wazalendo yigaruriye ubuce bumwe bumwe. Turaza kwifashisha umusesanguzi wacu kugira ngo adufashe atubwire neza na neza aho Prito Wazalendo yashoboye kwigarurira ndetse n'imigwano ngene yagenze. Donc murabizi imigwano yibaye ntihabura ivyononekara, imigwano yibaye ntihabura ibitagenda neza, ariko mu nkundire manzi ndamuramutse ndanamwifuriza umuhinga mu mwiza. Bwana musesanguzi nizere yuko umeze neza. Amahoro cyane bwana journaliste, jewe ndaho ndakomeye ndashima Imana. Nubwo uruzu ari rwinshi ariko ibintu ni waneza kabisa. Bwana musesanguzi aho nanimeje kubabwira yuko Wazalendo iriko iragerageza kwigarurira ubucina bumwe na bumwe bugiye butandukanye. Turashaka kutubwira ubwo buce yigaruriye n'ubuwe, mbega kugira ubwigarurire vyagenze gute? Okay cyane bwana journaliste, aha twavuye muri Nord Kivu tugarutse muri Sud Kivu. Niho inkuru dufise nuko aba Wazalendo mu bucagucagu bazindutse baboneka mu karere kitwa Katana. Aha ni muri territoire bita Kabare yo muri Sud Kivu. Niho rero batanguye kubonekana kamwe mu bucagucagu, hama baca batangura gutana mu mitwe n'umuhari wa M23. Mu kiganiro bwana journaliste twavuze ejo nuko aba ba M23 ndavuga cyane muri Sud Kivu nuko basigaye batinya cyane aba Wazalendo. Iyo bumvise ko bagomba guhe n'aba Wazalendo canke aba FDNB ubwoba burabamara, benshi baca batungwa nayo bameze. Hano rero muri Katana imigwano mu by'ukuri yabaye myinshi cyane gose mu gatondo. Ku makuru twagiye turonka n'amawodo atandukanye baturungikira tubwiye bati hariko havuga ibiko biremereye cyane gose, n'inkontono zavuze umwanya utari muto. Ariko gushika saa moya na nusu nuko aba Wazalendo bari bamaze kwigarurira kano gace bita Katana. Yo saa moya nusu aka gace ka Katana bari bamaze kwaronka inyuma y'imigwano itari yoroheje, ariko kandi n'aba M23 baciye batungwa nayo bameze, kuko bari babonye yuko aba Wazalendo baje ari benshi cyane gose bavuye mu mihingo itandukanye, kandi ko bari determine gushika ku ntego yabo. Asante sana bwana musesanguzi, ariko utubwiye yuko Katana yoba yafashwe na Wazalendo. Urashobora kutubwira description y'iyo Katana, tubwira iherereye ndetse utubwire nico Prito iyi Wazalendo yoba igamije kugira ifate kano gace? Bwana journaliste, Katana nababwiye ko iri muri territoire ya Kabare. Impamvu d'abord bahisemo gufata Katana twarabivuze neza ejo yuko aba Wazalendo bafise intego yuko bagomba kwanza kwigarurira uduce tuzengurutse igisagara ca Bukavu mbere yuko bashobora gufata Bukavu, kugira ngo ntibize byorohere M23 kurungika renfort mu gihe bazo bari mu migwano ikomeye mu gisagara ca Bukavu. Ikindi kandi bwana journaliste no kumenyesha n'abadukurikiranye nuko aba Wazalendo barafise ikizere yuko muri Bukavu indani atamigwano myinshi izo bihari, kuko imigwano yokozwe n'abari nyuma ya Bukavu bariko baraza gutabara. Rero aba Wazalendo batangwe strategie yo gufata ubuce bwegera buzengurutse Bukavu, kugira ngo ababoje kugira Bukavu gutabara muri Bukavu nibaze bashobore kuronka inzira. Iyindi nkuru bwana journaliste, aba Wazalendo bagiye baravugira hejuru, kandi nibaza yuko ari intego ikomeye cyane gose nuko bagifata Katana baciye batangaza yuko n'ikibuga c'indege ca Kavumu naco bagikeneye mu maguru masha. Aha rero kuvuga ko bakeneye ikibuga c'indege ca Kavumu, bavuga yuko
Kavumu batayifise nubwo baba bafise Bukavu nabo nyine nta mahoro baharonkana kuko iyi Kavumu niyo igihugu cy'u Rwanda citiza mu kuzana ibikoresho bya gisirikare ihereza ingabo za M23 cyangwa RDF ziri muri Bukavu. Turetse n'ibikoresho bya gisirikare ni naco kibuga bitiza mu kuzana renfort, mu kuzana izindi ngabo zije kuranforsa hano muri Sud Kivu. Niyo mpamvu rero abawazende bavuze bati imbere yuko dufata Bukavu nuko tubanza kwanza kwigarurira ikibuga c'indege ca Kavumu. Bwana journaliste, bagifata rero ikatana aba wazarendo baciye baca mu mice itandukanye no hari abaciye neza cyane, hari abaciye berekeza mu gace bita Kabamba, abandi baja muri Ruhihi, abandi baca batumbera neza mu nzira ija ku kibuga c'indege c'Ikavumu. Abene gihugu rero twabajije ati none byifashe gute mubona aba wazarendo barara bafise ikibuga c'indege c'Ikavumu? Batubwiye bati turavye umwete bafise n'umuhati bafise birashoboka, amahirwe ni menshi, ariko iby'intambara ntawo bimenya. Nico gituma twavuze tuti reka turindire turabiye biriko biraja kugira ngo tuze gutanga inkuru y'imvaho twabonye aho ivyo aba wazarendo bariko barakorera ku rubuga rw'intambara kabisa. Nkuko nabivuze bwana Musisanguzi mu ntango, iyo urugamba rubaye ntirubura ivyo ruhitana. Urashobora kutubwira ivyashoboye kononekara kw'iyo mihangano yari hagati ya RDF cyangwa M23 ndetse n'umugwi cyangwa aba patriote mu gihugu ca Kongo baba wazarendo, ndetse wongera utubwire donc urabanza utubwire uko imigwano yagenda, utubwire n'uburyo iyo ngwano donc uko guhangana mwaye bakoresheje ku mpande zose, kubera ko tumaze imisi tubona i Kongo cyangwa i wazarendo iriko irahagurutsa indege n'amadrone. Mbega uno musoho vyari vyifashe gute? Bwana journaliste, nakivuze hatanguye kubonekana abagwanyi ba wazarendo muri Katana mu bucagucagu ata migwano namba iratangura. Ikindi kandi nuko aba M23 ubu benshi bashize inguvu mu gisagara ca Bukavu. Bashize inguvu nyinshi mu gisagara ca Bukavu kuko aba wazarendo bamaze gutangaza yuko kiya gisagara bagikeneye. Hano rero muri kano gace ka Katana nubwo habaye imigwano itari yoroshe, ntabwo twovuga ko ari imigwano yari komeye cyane gose ku buryo twovuga ko aba M23 bahatakaje ingabo nyinshi, oya, kuko bamaze kubona yuko aba wazarendo bari decide, benshi baciye bakora system yo kwiropria basubira inyuma. Uko biri kose ingabo zahasigaye koko ku makuru dufise wanashaka nuko hasigaye ingabo nukuvuga aba wazarendo bashoboye kuhasiga ubuzima, aba M23 nako bashoboye kuhasiga ubuzima. Ibiziga vyagaragaye hano muri Katana ni ibiziga bishika kuri 17 byashoboye kuvuga ko byasigaye ku rubuga rw'intambara byavuzwe n'abawazarendo. Bashobora kuduhenda canke niba duhenda ivyo abantu baramaze kubimenyera, ariko kandi n'abawazarendo uyu munsi bavuze yuko hariho ingabo zibiri zashoboye kugwa ku rubuga rw'intambara, kubera yuko ngo hariho ahantu agace bagiye binjiyemo kugabamwe ibitero batazi yuko aba M23 nabo bari maso, ko bari bamaze kubona ko babakanze mu buce butandukanye, nabo gutyo baca barabakuramwo ingabo zibiri. Inkomere rero kuri M23 ngo ni nyinshi cyane kuko ngo amaraso mu nzira aho baciye ko baropria hari huzuye amaraso menshi. Hama ku kintu warubajije cyuko baba bahagurukije suko cyangwa drone, ivyo ntabwo byigeze biba, bakoresheje gusa inkoho ziremereye zya ngo armedo d'appui hamwe n'inkoho zirileje ubukarashinikov ubukibujya bukoresha umuntu umwe kuko bari bamaze kwinjira namwe. Asante sana bwana Musisanguzi, nizere yuko abantu barosa amakuru kandi amakuru akwiye. Ndagusabe nyamba ufise ikindi wokongera ko congera ko muga kabatacu ufise, reka je ndonkera karyo kugira ndabaseze nawe ndaguha umwanya kugira ngo udusezere abakunzi bacu, ndetse ndazi yuko no mukayenza kwa turi kumwe mu bindi biganiro. Yego cyane bwana journaliste, amakuru ku rubuga rw'intambara ni menshi cyane aba wazarendo muri Sud Kivu bari determine cyane gose. Nibaza yuko aya makuru dutanze nawo mu gatondo nuko tutakanse umwanya wo kwasesangura twashikiriza badukurikirana. Reka dusubire kurondera inkuru zigezweho
mu kanya kari imbere tuza kuzishikiriza abakunzi banyu kabisa. Asante sana. Hama ku ofisi cyabaza cyangwa agomba guterera haba mu buryo bw'ivyo dukora canke mu buryo bwa finance, nimero ibihari kugira ngo utwandikire cyangwa ukora icyo cyose. Nimero iri mikashi banko buinoti niyimubona kuri screen za kamera za telefone yanyu cyangwa za televiziyo yanyu. Niongere ndabashima cyane ku rukundo mubandanya mutwereka. Bye bye, merci beaucoup.